Ni inkuru yihutirwa, ni inkuru idushikiye yemeza ko ibintu bitoroshe na gatoya mu bihangange bya CNDD-FDD, aho inyinyurana ndetse n'ihangana bikomeje gufata undi murindi, kugeza aho abegereye umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi bivugwa ko haba harimwo n'umuntu wa hafi wo mu muryango wiwe bafashwe bagurisha inkoho ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare mu gihugu ca Kongo. Amakuru adushikira akaba yemeza ko ari urudandazwa rurimwo ibihangange bikomeye cyane muri CNDD-FDD, ndetse akaba ari n'amakuru y'iperereza adashikira Perezida Evariste Ndayishimiye, ahubwo agashikira Ndikuriyo. Ibi bikaba bikomeje gutera ikibazo gikomeye cyane mu gihugu, kugeza naho Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe yahisemo kwishiriraho iryo perereza mu gihe iperereza ryegukira umugambwe. Amakuru yose ryabonaga leta ryashikirizaga umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriye Ndikuriyo. None igikomeye ndetse giteye ubwoba nuko Reveriye Ndikuriyo yarahiye akavuga ko abantu be badapfungwa, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye amaze gutanga itegeko ko abo bantu bafatanywe ibigwanisho babigurisha muri Kongo kuri Red Tabara bagomba gupfungwa ndetse bakagirirwa nabi ku buryo bukomeye cyane. Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Ni n'iteka n'umunezero ntangire byo gusubira kuba namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibashikiriza inkuru zitandukanye ziba ziriko ziravugwa hirya no hino, aho tugaruka ku birebana na politike, tukagaruka ku birebana n'umutekano, agateka kazina muntu ndetse n'ibindi byinshi abarundi bataba bamenye, ubutegetsi utabugomba ko bamenya. Byose turabitohoza amaze tukabashikiriza mwidonido. Inkuru idushikiye muri kano kanya niyemeza ko bamwe mu bakora kwa Reveriyano Ndikuriyo ndetse bamwegereye cyane harimo nabo mu muryango we bamaze gufatirwa ku butaka bwa Kongo, aho bari bagiye kugurisha inkoho ndetse n'ibindi bigwanisho bitandukanye bikoreshwa n'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru ahari kandi yezewe akaba yemeza ko babigurisha kuri Red Tabara, mu gihe mu minsi ishize umupolisi Vianney Rwasa yapfunzwe azira nawe ibintu bisa nk'ibyo, aho yatanze raporo ku bibera muri Kongo ndetse n'ibibera mu ngabo muri bamwe mu bacungera umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi akisanga yatawe mu mvuto. Benshi bakemeza ko ibiriko birakorwa naha mu gihugu cy'u Burundi ari bara ku mutemere, ndetse benshi bakemeza ko ubegito abategetsi bakomora kwa muri CNDD-FDD bafise byanze bikunze atacindi bugamije uretse guhwenura igihugu. Biratangaje kandi birateye ubwoba kubona Reveriye Ndikuriyo ari mu bakorana bya hafi n'umutwe wa Red Tabara, ndetse abakozi be nabo mu muryango we akaba aribo bagemura ibikoresho. Iyi ni inkuru rwose yababaje abarundi mu mpande zose, yaba abajejwe umutekano ndetse nabo ku kirimba c'umukuru w'igihugu, bemeza ko iri ari bara ku mutemere kubona umuntu nka Reveriye Ndikuriyo aba mu rugo iwe ari bakora urudandazwa na Red Tabara rw'ibigwanisho. Ibi bikaba ari ibintu biteye ubwoba ndetse bishobora gusiga bisambuye uyu mugambwe CNDD-FDD bidafungishije Ndikuriyo. Biraboneka neza ko ari urwego rukomeye cyane, ndetse bikaboneka ko ubegito bwa Ndikuriyo bukomeje kwiyongera cyane. Tubanze tugaruke ku mupolisi Vianney Rwasa wapfunzwe, biboneka neza ko azira amabanga yamenye arabana n'ibikorwa n'umunyamabanga mukuru afatikanije n'ibindi bihangange bikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Umupolisi Vianney Rwasa apfungiwe iki? Kubera iki Reveriye Ndikuriyo atariko aramufasha ngo afungurwe mu gihe yari asanzwe amuba hafi amugendanira?
yitwa Rwasa Vianney, ni umupolisi ajejwe umutekano w'umukuru w'umugambwe CNDD FDD Reverien Ndikuriyo, ari mu bajejwe iperereza ry'umugambwe. Iperereza ryegukira Ndikuriyo benshi ababwira ko afise ipeti rya koloneli, ariko bishobora kuba atari byo. Abamuzi bavuga ko yoba afise ipeti rya ajida majoro, ni umupolisi asanzwe yegukira ikambi ry'igipolisi rucungera inzego ya payi. Benshi baremeza ko yapfunzwe ku karenganyo gakomeye cyane kuko yamenye amabanga ibihangange bitashakaga ko amenya. Benshi baribaza ubushobozi Ndikuriyo afise kuki atigeze amupfunguza. Ibi bikaba byatumye abantu babyibazaho nyuma y'uko hafashwe abandi baba ku rugo rwa Ndikuriyo bagurisha ibigwanisho kuri Red Tabara. Muri 2021 Rwasa Vianney yarica agakiza, ari mu bakoranye n'iperereza rya gisirikare mu kunyuruza abantu mu mihingo itandukanye y'igihugu, akoranye n'akarwi karimwo uwitwa Daniel Bigirimana batazira Dani, asanzwe agendanira Honorable Lazare Mvuyekure ajejwe ubutunzi muri CNDD FDD, na ajida majoro Onesphore Ndayishimiye batazira Bradako wo mu iperereza rya gisirikare. Aka karwi karatikije indiri z'abarundi muri 2021. Abapfakazi n'imfubyi bashizweho n'ako karwi n'indiri, ndetse igitigiri cyabo kirakomeza kwiyongera umunsi ku munsi kuko abanyurujwe n'ako karwi ntibigeze basubira gutorwa ndetse ntibigeze banabazwa abo banyuruje. Wari intakorwa ko nawe abarizwa mu ibohero rikuru rya Mpimba. Ubu haraheze igihe kinini. Amakuru dukora mu Mpimba avuga ko afungiwe muri quartier Safisha. Ifatwa ryiwe riratangaje kandi ryagizwe ibanga. Rwasa Vianney yafatiwe i Gitega inyuma y'iminsi mike avuye mu gikorwa cy'iperereza mu gihugu ca Kongo, aho yari yatumwe kuneka umuhari Red Tabara. Hari uwundi barajanye muri iki gikorwa tutaramenya izina kandi nawe nyine barapfunganywe. Muri ico gikorwa niko Rwasa Vianney yaronse amakuru atahana ya Red Tabara, ariko kandi yoba yaronse ayandi ateye ubwoba yerekeye Koloneli Alexis Ndayikengurukiye batazira Nkoroka. Intwazangabo ikomeye cyane yagiye irazezwa amabanga menshi ajanye n'iperereza, ariko nayo ikaba ivugwa mu mabi atagira izina. Yoba yaronse amakuru yerekana ko Nkoroka yoba yaragurishije ibigwanisho n'amasase, kandi ko hari ubutare yoba akura muri Kongo, ndetse akaba yarabigurishije ku mutwe wa Red Tabara afatikanije na Ndikuriyo. Amakuru menshi yemeza ko ubutare buva muri Kongo bugurishwa bukagura izo nkoho zigahabwa Red Tabara. Urudandazwa Ndikuriyo ndetse n'uyu Nkoroka abakaba babyungukiramwo amafaranga atagira uko angana. Amakuru dukora mu biwe avuga ko Rwasa yoba yaratanze iyi raporo ku bamukurira mu mugambwe. Ico atamenye nuko abamukurira nabo bari muri iyo manyanga yatanze ko raporo. Icakurikiye ni irementanya Rwasa Vianney yoba yakorewe na Nkoroka. We yatanze amakuru kwa Ndikuriyo yirengagiza ko Ndikuriyo ariwe ukoresha Nkoroka, ndetse ariwe ukora byose, ari nawe ubonamwo umutahe munini. Haravugwa grenade yoba yaraturikiye i Gitega muri Ruheshi mu gihe umukuru w'igihugu yari araye i Gitega. Iyo grenade niyo Nkoroka yoba yagirije Rwasa Vianney kugira ace amufata. Igihe Rwasa Vianney afatwa yatumwe ko na Nkoroka i Gitega ngo arafise ico ashaka kumubaza. Rwasa aca ahanuza Koloneli Domicier Niyonkuru yatwara igipolisi mu ntara zo mu karere ko hagati mu gihugu. Domicier amuhanura kwitaba. Rwasa Vianney yaritabye aba arafashwe. Rwasa Vianney inyuma y'iminsi mu gasho k'iperereza yahavuye ajanwa muri parike, mu nyuma ajanwa muri chambre de conseil, nayo iremeza ko aguma afunzwe. Hose yibwira ko ataco bitwaye ko igihangange akorera Reverien Ndikuriyo kizomutabara. Niko kwihenda kubera raporo yatanze itaryoheye Reverien Ndikuriyo, kuko nawe avugwa muri ayo mabi, ndetse amakuru ahari yizewe ari guturuka mu nzego z'iperereza akaba yemeza ko hari bamwe mu bakozi bakora kuri kwa Ndikuriyo, ndetse higanjemo n'abo mu muryango we bamaze gufatwa bakaba bagirizwa ibyaha bikomeye cyane, harimo kugurisha
inkoho kuri Red Tabara maze bakinjiza ubutare mu Burundi mu buryo bunyuranye n'amategeko. Abatazi injyane zidasanzwe ziri mu butegetsi bwa CFD barakoze amakosa akomeye mu maraporo batanga, bakibaza ko Reverien Ndikuriyo ariko arakorera Perezida Ndayishimiye, naho kumbi ibintu byariko birayangara hagati yabo. Ibintu byagiye gutekuruka aho Koloneli Ernest Musaba agunduriye ko atanga raporo kwa Ndikuriyo ntizishikire umukuru w'igihugu. Ibintu byakomeye Perezida Ndayishimiye ashizeho iperereza ryiwe rirongowe na Koloneli Aloys Sindayihebura ndetse n'abandi benshi. Aho niho Perezida Ndayishimiye yaronkeye amakuru atomoye y'umurwi wariko utegura kumutembagaza uri inyuma y'uwo bamwe basigaye batazira maconco canke igipyoti, ubu wafunzwe ku karenganyo gakomeye cane ndetse akaba yaraciriwe umunyororo wo guherayo ubuzima bwiwe bwose, aho benshi bemeza ko ikibi yakoreye abandi nawe ariko aracishurwa n'abiwe, narirya abarundi batari bake basigaye babona ko yazize ubusa, ahubwo nyabuna yarakwiye kugaruka agatabara abarundi. Biboneka neza ko bugarijwe n'ubutegetsi bubi bwa CNDD-FDD, ubutegetsi budakorera abenegihugu ahubwo ubutegetsi bukorera akarwi gato cane kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi batari bakeya. Nk'uko twabibemereye, inkuru y'impande zihanganye mu butegetsi ni ndende, tuzobandanya kuyibaha. Mu kurindira uwakoze mu inyuruzwa ry'inzirakarengane muri 2021 ubu apfunzwe atategeko na rimwe rikurikijwe, aho kumubaza no kumukurikirana ku ndiri z'abarundi babuzwe irengero abigizemwo uruhara, afunzwe ku gatsindi k'iyindi ntwazangabo yatikije inganda bita Nkoroka naho yarongotse amajigo aracakorera ikibi uwo ashatse. Muri Munyonyo 2021 twari twabahaye inkuru yitwazangabo yafunjishije ku karenganyo gakomeye cane. Ibi byose birerekana ko ibiriko birabera mu gihugu c'u Burundi biteye isoni ndetse bibabaje. Amakuru ahari aturuka mu nzego z'iperereza aremeza ko bamwe mu bakozi ba Ndikuriyo bari gukora ibishoboka byose kugira ngo batikize inganda, ndetse abakozi ba Ndikuriyo akaba aribo bari kwinjiza ubutare mu gihugu. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu, mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Nitumenya bishasha biri kuvugwa ku bakozi ba Ndikuriyo bafatiwe muri Kongo bagiye kugurisha intwaro kuri Red Tabara, byose muraza kubikurikira munyuze kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV.